mu bihumbi 2023 urwego rw'umuhuza rwarakiriye amatati arenga gato igihumbi, hanyuma mu bihumbi 2024 rwakira abarenga gato 500. Twovuga ko ari amatati yagabanutse canke n'abanyagihugu batanguye kubona yuko umenga urwego rw'umuhuza w'abarundi ntaco rukibamariye? Jewe ribaza yuko igituma amadosiye amanuka biva ku bintu bibiri. Hariho ko inzego z'igihugu zirakora neza, bitwerekeye jewe mbona ko kubera ko iyo myaka hariho intumbero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yatanze, arabwira abantu bose, abarongozi bose mugomba kuba hafi y'abenegihugu. Muribuka ko ariho hatangwe vya biganiro kuri stade, bakakira abenegihugu, abashikiranganji bakagenda bagatanga ibiganiro, bakababwira ko batembera intara zose kugira bakire ibibazo by'abenegihugu. Hanyuma abarongozi bose bo hejuru bakaduha programme yo gukora ibikorwa rusangi mu ntara hagati imisi yose ku munsi wa gatandatu. Nukuvuga rero nakaryo abenegihugu baronse ko guca baza barashikiriza ivyo bibazo vyabo abo barongozi ko baba bashikiriye bari impande yabo. Inyuma y'imyaka 4 umaze muri ayo mabanga, mu Barundi ujejwe guhuza n'inzego z'igihugu, hoba harimwo abarundi bari mu buhungiro? Abarundi murazi ko kuva kera hose no kuri basoko ko baravuga ko abarundi baje Manama. Nuno munsi rero ndibaza yuko abarundi bamwe bari ngaha, abandi bari mu bindi bihugu ucingero kugira ngo bashobore mbere no gusuma bazane ngaha mu Burundi. Rero abarundi bari hanze bariho. Muriko muvuga ko abarundi bose bari hanze bari guca ingero? Mu barundi bari hanze hariho abari guca ingero, hariho abanyeshuri bari kwiga, hariho n'abanyepolitike bavuga, sinovuga ko ari abanyepolitike, jewe ko umunyepolitike w'ukuri abari wa muntu nyene akina politike akayikinira mu gihugu. Uno munsi nk'umuntu yitwa Gatogwasa yoza mu biro vy'umuhuza w'abarundi akavuga ati burya jewe naraswe umugambwe nkuko akunda kubivuga, impanuro mwomuha yobiyi? Je nibaza yuko yozana ivyerekana vyose ko yatswe umugambo tukavyiga, dusanze baramurenganije tukashikira urwego rwawumwatse, urwo rwego avuga ko rwawumwatse tukarubwira yuko rwoba rwaramurenganije, kaheza bakamusubiza agateka kiwe ni haba hari aho bamurenganije. Ndabaramukije mwese bakunzi bayaga, kaze muri kino kiyago. Uno munsi turi kumwe n'umutumire wundi, ni Aimé Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, yavuze igenekerezo rya 22 mu Kakaro mwaka w'igihumbi 1974, ni kumuremera mu gisagara ca Ngozi. Yatanguriye amashuri mato mato kw'ishure ritoyi rya Ngozi ya mbere, mu nyuma abandaniriza kw'ishure ritoyi rya Buhiga, ayisumbuye yayize kuri lycée Busiga, abandaniriza muri kaminuza y'u Burundi, arakurikirana na za nyigisho za gisirikare kubahejeje amashure yisumbuye hari mu 1996. Arangije kaminuza y'u Burundi yatanguye kuba umwigisha. Inyuma yo kuba umwigisha araja mu by'ubucamanza, ahereye muri sentare ntoyi ya Musaga araduga aja mu bacamanza ba sentare ntahinyuzwa, ndetse araba umushikiranganje w'ubutungane kuva mu 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Uno munsi ni umuhuza w'abarundi kuva kwigenekezo rya 22 Munyonyo umwaka wa 2022. Aimé Laurentine Kanyana kandi yarabaye icegera c'urongoye banki nkuru y'igihugu. Aimé Laurentine Kanyana, turabaramukije. Amahoro neza. Kaze muri yaga. Murakoze. Aimé Laurentine Kanyana, imbere yo kuja kuba mu vy'ubutungane wabanje kuba umwigisha, kubera ko utabandanyije wigisha?
ego narabaye umwigisha kubera ko ico gihe umva ko vyanditse vy'amategeko vyo guca imanza mugabo kubera ako kazi ko guca imanza ntahise ndakaronka naciye negera iyo mvuka kugira ngo nje kuraba ukundi kuntu nokwiteza imbere. Ico gihe rero akazi k'ubwigisha waburaniwe niko kazi waja gukora niko kashobora kuboneka mu bisanzwe. Abanyeshuri benshi baje universite akazi ka mbere badafise ubaha akazi kandi baca bagenda kwigisha. Rero maze kwigisha mu nyuma navuye ndaronka aho nja gukora ivyo nigiye nyene, ico gituma ntabandanije nigisha. Ku batabizi nivyo wavuze ko wize ibijanye n'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, ariko kwimenyereza wabikoreye mu gihugu c'Ubufaransa. Nibiki wibukira ku gihe wamaze muri ico gihugu c'Ubufaransa? Mu gihugu c'Ubufaransa nagiyeyo ngiye kwimenyereza, ariko burya naratanguye akazi. Naratanguye akazi k'ubucamanza, rero namaze amezi 6 nimenyereza muri École Nationale d'Administration mu Bufaransa. Ico gihe twariko turiga ibintu bijanye no kurwanya igiturire hamwe no gutunganya ibintu vy'intwaro. Rero ikintu ca mbere nabonye nuko usanga nyene baritunganije kandi bakifuza ko ivyo bintu bitunganijemwo uko babitunganya n'abandi bantu bobimenya bagashaka kubizana mu bihugu vyacu nyene kugira natwe dushobore kubishira mu ngiro. Ari naco gituma baduha ku karyo kugenda kwimenyerezayo kugira dushobore kuza mu bihugu iwacu tugira ico duhinduye mu bijanye n'ingene ibintu biba bitunganijwe. Kuwa 2022 Munyonyo rero umwaka wa 2022 warahiriye kuba umuhuza w'abarundi. Inyuma y'imyaka 4 umaze muri ayo mabanga mu Barundi ujejwe guhuza n'inzego z'igihugu, hoba harimwo abarundi bari mu buhungiro? Abarundi murazi ko kuva kera hose no kuri basoko ko baravuga ko abarundi baje imanama. Nuno musi rero ndibaza yuko abarundi bamwe bari ngaha, abandi bari mu bindi bihugu uca ingero kugira ngo bashobore mbere no gusuma bazane ngaha mu Burundi. Rero abarundi bari hanze bariho. Muriko muvuga ko abarundi bose bari hanze bari guca ingero? Mu barundi bari hanze hariho abari guca ingero, hariho abanyeshuri bari kwiga, hariho n'abanyepolitike bavuga, sinovuga ko ari abanyepolitike, jewe ko umunyepolitike w'ukuri aba ari wa muntu nyene akina politike akayikinira mu gihugu, kuko urumva nta kuntu wowe uri hanze gukina politike hano. Sinzi hariho abarundi bari hanze biyita abanyepolitike bariko barakora politike y'u Burundi, ariko mbona uburyo bwiza bwo kubikora bwari kuba ngaha nyene. Ico gituma bigoye kuvuga ngo jewe fata ko abarundi bari hanze benshi baba bari muri kurondera ubuzima. Mu Barundi ujejwe guhuza rero abo barimwo canke ntibarimwo? Bose barimwo. No kuvuga abarundi bari hanze nakubwiye bari guca ingero, iyo bakeneye ico babaza turagikorerako. Nabo nyene bavuga bati twebwe turafise igituma tudashaka gutaha i Burundi, nabo nyene tuguma tuvugana tukababwira tusiri mutahe, ico muzoba mufise mugomba kubarira leta mudutubase tuyibwire. Nkuko leta nayo nyene gumi bahamagarira twebwe rigikuca tugira igikorwa cacu, uwo dushoboye kuronka tukaganira nawe. Mu 2023 urwego rw'umuhuza rwarakiriye amatati arenga gato 1000, hanyuma mu 2024 rwakira abarenga gato 500. Twovuga ko ari amatati yagabanutse canke n'abanyagihugu batanguye kubona yuko umengo urwego rw'umuhuza w'abarundi ntaco rukibamari? Jewe nibaza yuko igituma amadosiye amanuka biva ku bintu bibiri. Hariho ko inzego z'igihugu zirakora neza. Iyo myaka hariho intumbero mukuru w'igihugu c'u Burundi yari yatanze, arabwira abantu bose, abarongozi bose mugomba kuba hafi y'abene gihugu. Muribuka ko hariho hatanguye vya biganiro kuri stade, bakakira abene gihugu, abashikiranganji bakagenda bagatanga ibiganiro, bakababwira ko batembera intara zose kugira bakire ibibazo vy'abene gihugu. Hanyuma
barongozi bose bo hejuru bakaduha porogaramu yo gukorera ibikorwa rusangi mu ntara hagati iminsi yose ku munsi wa gatandatu. Ni ukuvuga rero ni akaryo abenegihugu baronse ko guca baza barashikiriza ivyo bibazo vyabo abo barongozi ko baba babashikiriye bari impande yabo. Rero niho twaciye dusanga ko abari kurinda kuza kutwitura baratomboye baronse abo barongozi hafi yabo. No muri raporo twatanze ico gihe twaravuze yuko tubishima cane ko kandi vyobandanya. Amatati mubona aza kwisonga naya? Amatati aza kwisonga haniniya nibijanye n'imanza nyene. Abenegihugu baba bafise ivyo banenga ukuntu sentare ziriko zirakora. Nk'ubu bamutebereje kumushira mu ngiro urubanza kandi rwaracitse, canke batevye kumuhamagara kuza kuburana kandi yarashinze urubanza haciye igihe, canke ibijanye n'ingene imanza ziburanishwa, ugasanga bariko barabica ku ruhande ntibariko barabigorora, ugasanga rero baraje bakatubwira ati turafise ikibazo rero nimutubarize. Twese rero tukababariza, canke umuntu bamufunze bidaciye mu mategeko, canke hariho abariko baraca urubanza rujanye n'amatati bakarujana muri parke kandi ari urubanza rusanzwe civile bakarutwara bakagushaka kugwita penale. Ugasanga rero hariho ibintu nyene aba bariko barakora ivyo bikorwa vyo guca imanza batariko barakurikiza amategeko, haba umwenegihugu akavuga ati nimumbarize bagorora ivyo bintu. Twebwe ntitwinjira ingene imanza zicibwa ngo zicuku canke kuriya, gusa turashobora gukebura ati muraraba hari ico umwenegihugu ariko aridoga mukigorore mugishire ku murongo. Yabo muhuza w'abarundi yabo mukuru w'igihugu ndetse n'izindi nzego bose baravuga bati ni imanza zidashirwa mu ngiro nibi mu gisata c'ubutungane. Bipfira hehe ku bwanyu? Birapfira cane cane ku bacamanza. Twabonye ko abacamanza hari igihe usanga nyene bamwe si bose ko ntawo ushira mu kivunga, hariho bamwe barya ibiturire, hariho bamwe b'abanebwe, ugasanga imanza ntizitera imbere nk'uko akazi ngo urubanza rucibwe ruhere ruve mu nzira. Vy'ukuri abacamanza bahinduye ingendo bagakora akazi n'umutima mwiza bagororotse, izo ngorane zose zohava. Urwego rw'umuhuza w'abarundi ni urwego rwashizweho hakurikijwe mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha. Amasezerano atacisungwa cane kuva hemejwe ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Ntabwo bamufise kuko urwo rwego ruzohava hagira n'igihe rukavaho. Mubona urwo rwego ruvuyeho rufusweho uruhombo rwohaba rwoburuhe? Ndibaza yuko urwego rw'umuhuza nivyo ruri mu vyagiye mu vyaganiriwe ko yarusha, mugabo uno musi rwaciye rushirwa mw'ibwirizwa shingiro. Rero hamwe abarundi bokumvikana bagacisha nyene mu nzira bicamwo bagahindura ibwirizwa shingiro bakabona ko urwego rw'umuhuza rutagikenewe, bohoba hariho kuraba neza mu gihugu ko vy'ukuri rutagikenewe, bavyumvikanye ko abarundi biciye mu bwirizwa shingiro bakitorera yuko rudakenewe. Jewe numva ko vyoba ari vyiza ko vyoba bivuye ku vyoba ari abarundi bavyishakiye. Urwego rw'umuhuza ruhuza abenegihugu n'inzego za leta kugira ngo inzego za leta iyo ziriko zirakora abenegihugu ivyo bazikeneye ko bashobore kubironka. Canke naho na leta nyene ibonye ko abenegihugu hari aho batariko barakurikiza neza ibintu, umuhuza arashobora avyumvise ashobora kuvuga ati mwa banyagihugu namwebwe kora uku, hinduka, kuko ntiwumva ivyo vyo guhuza n'ivyo turahuza ariko turakora n'ibikorwa vyo gukinga amatati. Turashobora kubona ko leta iriko irategeka ibi ngo abenegihugu nabo bari mu bindi batariko baravyumva neza. Muri ico gihe rero dukora iki? Dukora igikorwa cyo kwigisha abo benegihugu kugira ntihabe ingorane hagati yanyu n'inzego za leta, habe nk'ibintu vy'ibihano n'iki. Ni vyiza yuko mwebwe mwese
namwe mwokumviriza neza ico leta iriko iravuga hama mukagishira mu ngiro kuko ni ku neza y'igihugu. Rero uno munsi jewe kubinyerekeye mbona ko urwego rw'umuhuza ruracakenewe, rurakenewe kuko twihweje ko abenegihugu bama baza kutwitura hafi utubazo bafise, kandi noneho iyo umuntu ariko arakora ntabura akantu nyene katagenda neza, iyo ugize Imana ukaronka ugukebura biba ari vyiza cane. Mwavuze ko mwumviriza abantu baba baje kubitura mukaraba ikibazo gishobora kuba carahabaye. Uno munsi nk'umuntu yitwa Agatogwasa yoza mu biro vy'umuhuza w'abarundi akavuga ati burya jewe naraswe umugambwe nkuko akunda kubivuga, impanuro mwomuha yobiyi? Je nibaza yuko yozana ivyerekana vyose ko yatswe umugambo tukavyiga, dusanze baramurenganije tukashikira urwego rwawumwatse, urwo rwego avuga ko rwawumwatse tukarubwira yuko rwoba rwaramurenganije, kaheza bakamusubiza agateka kiwe ni haba hari aho bamurenganije. Mu kiringo wari umushikiranganje w'ubutungane niho Burundi bwava burundu muri sentare mpuzamakungu CPI, wiyumva gute kuri iyo ngingo? Kuri iyo ngingo jewe ndabishima cane gose kuko igihugu cacu ni igihugu cikukiye, tukezeza kwitunganiriza ivyose bitwerekeye. Ni ukuvuga ko ibihugu byose biri muri CPI byose bitikukiye? Ndiko ndaza. Hanyuma rero hariho ukuntu muri CPI hariho ivyaha mpuzamakungu. Kenshi rero mu mategeko mpanavyaha y'ibihugu usanga kenshi badashiramwo ivyo bintu vy'ivyaha mpuzamakungu. Rero twebwe ntitwavuye muri CPI nk'Uburundi kugira ngo tuce dukora ivyo vyaha atacamira, oya. Twabanje kugira gusubiramwo code penale, turinjizamwo vya vyaha vyose bama mpuzamakungu bija muri gitabo c'amategeko mpanavyaha y'Uburundi, hanyuma tuje turavuga duti ko bisanzwe birimwo muri iki gitabo kandi tukaba dufise n'abashobora kubikora tukicira izo manza, ni kubera iki imanza zerekeye abarundi zirinda kuja hanze? Rero no kuvuga ko twari twitunganije, nta kintu na kimwe catuma nyimba umurundi atsitaye ku wundi, nimba habaye ikibazo hano turinda kugitwara hariya. Ntaho mubona mwihendeye mu gufata iyo ngingo? Nta na hamwe twihendeye, nta na hamwe. Ntaco mubona Uburundi burahomba? Uburundi nta na kimwe burahomba, ahubwo bwarungutse. Nizihe ntambamyi mwabonye nk'umushikiranganje w'ubutungane muvuga muti je ndabona hariho intambamyi nabonye zishobora gutuma igisata c'ubutungane kigire ikibazo? Intambamyi ya mbere ni umucamanza ataba yiyemera ngo afate ingingo nkuko ategerezwa, kuko abacamanza baragenda bagaca imanza bakasasa bakumviriza urubanza hama bakiherera bakaruca. Rero nta ntambamyi nimwe bovuga itavuye kuri bo yotuma urubanza rutagenda neza. Kuva mu mwaka wa 2024 gushika 2025 ni biki bikuru mubona ko mwaranguye? Ibintu nyamukuru twaranguye ni ukwakira abenegihugu, imyidogo y'abenegihugu, hanyuma tukabafasha gushikira inzego bakeneye, hanyuma bagatunganirizwa. Ico ni icambere. Ca kabiri ni ukwitaho urwaruka n'abakenyezi. Nta rwego murabona rukwega ibirenge mu gushira mu ngiro ingingo y'urwego rw'umuhuza w'abarundi? Oya je ntavyo novuga gutyo vy'ukuri. Abo tuvugana bose tuko turakurikirana dosiye z'abenegihugu, kugera ubu je nta kibazo na kimwe mbona. Baragerageza gukora ibintu mu mwanya mwiza, kuko niyo twe twanditse amakete canke two turasaba ko umunyagihugu yotunganirizwa, turatanga ikiringo tugasaba yuko kitorenga, tugasigura n'igituma. Urwego rw'umuhuza w'abarundi usanga bari mu mashirahamwe ahuza abandi bahuza bo mu bindi bihugu, murimwo
mufitaniye imigenderanire yihe, mukorana gute? Yego cane, turafise ishirahamwe abahuza bo mu bihugu vya Afrika. Mbere Uburundi ni twebwe dutwara akarere ka Afrika yo hagati. Turakorana neza cane kandi turafashanya no mu bitandukanye. Ahubwiye ko hari abarundi bagiye guca ingero hanze, iyo umurundi ari guca ingero hanze akagira nk'ikibazo ashaka kutubwira, tukabaza umuhuza wo mw'ico gihugu agaheza akakimufasha. Murazi ko hari igihe usanga nk'umurundi yagiye nko mu gihugu runaka agakorerayo nk'ibikorwa, hama ugasanga baramunyuruje, baramutwaye ibintu, baramurenganije kuri iki. Iyo atubwiye duca twikora kuri uwo muhuza w'aho hantu, agaca adufasha akaturabira ikibazo c'uwo mwenegihugu wacu. Umva ni vyiza cane. Mwoduha nk'akarorero ko k'igihe mubona mumaze gufasha muciye muri iyo nzira? Yego, nk'ubu hari umurundi yarafungiwe muri Tanzania. Tanzania nta rwego rw'umuhuza ruriyo, hari duca dukorana barya bajejwe agateka ka zina muntu, kuko nabo bari muri iyo shirahamwe. Turababwira, baca bararondeza uwo mwana bari baramubuze, baca barabona aho yafungiwe, hanyuma turavugana, turabwira ko uwo murungika agafungirwa Uburundi kw'ico caha yari yakoze. Barateba baramurungika arashika ngaha. Muri Zambia naho nyene ico kimwe, naho nyene hari umurundi bari banyururije ibintu, hanyuma aratubwira, turavugana n'umuhuza wa hariya, arabikurikirana ibintu vyiwe arabimusubiza. Umuhuza w'abarundi w'umukenyezi mwaciye mu bibanza bitandukanye vya politiki, mbega uno munsi ubona umukenyezi ikibanza afise mu burongozi bw'igihugu canke mu nzego zifata ingingo cifashe gute? Novuga ko si bibi cane, si bibi, ni vyiza cane, kuko bigenda biratera imbere. Uko twari ejo siko turi uno musi. Murabona yuko tumaze kuronka n'umuprocureur general de la République w'umugore. Wumva tutageze ahantu heza. Umuhuza w'abarundi w'umugore, abaminisitiri b'abagore, abashingamateka mu biro vy'inama nshingamateka, ba musitanteri, abakuru b'imitumba, mu gisoda baragenda, mu gipolisi bakagenda. Ni ukuvuga uko biri kose ni vyiza. Kandi no mw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu murazi yuko bavuga bati n'imiburiburi 30%. Ugasanga rero no kurenga ubu biriko birarenga, mu nama nshingamateka birarenga kutuntu. Ni ukuvuga yuko biriko biraza. Bisaba gusa ko twebwe abakenyezi natwe tuguma tugerageza uburyo bwose kugira ngo tugire urugero rwiza rwo gukora neza ivyo bikorwa. Muravye gihe mwaruka na kino gihe, indero y'abigeme, dufatiye ku bigeme, ntibisa. Uno munsi ufatiye ku kuntu wewe wabayeho kiriya gihe n'uno munsi, nk'abana bawe ubaha impanuro yihe? Ko twabaho kera nyene sico kimwe n'ubu, ko hari iterambere tutari tunazi, hari ivyo tutaja kurondera ko tutari tubizi. Uno munsi rero nafise amarezo sociaux, baguma baraba ko ibintu bitandukanye, bakamenya vyinshi gusumba twebwe ivyo twari tuzi. Ugasanga rero bobo hariho vyinshi bagomba kujamwo bakiri na bato. Rero twebwe nk'abana bacu turabahanura, tukababwira ati nimwave murenza urugero, mwifate gutya, tukabaha impanuro z'ingene bo kwifata, kuko ego nivyo iterambere ni ryiza, mugabo ibitari vyiza mw'iterambere kirazira kubikurikiza, mugabo ivyiza umuntu yobikurikira. Niko rero teza tukabahanura. Dufate umwana w'umwigeme uno munsi ashobora kuba yatwajwe imbanyi atifuza, ni igiki mwomubwira? Kuvuga ngo yatwajwe ngo imbanyi atifuza, burya kenshi naho atovuga ko yavyifuza, n'umurimo mwituma niko bavuga mu Kirundi. Kuko icatumye iyo mbanyi ayitwara nuko yagiye kuyirondera. Rero ico twobivuga ko ico nuko aba bana b'abakobwa nibareke kuza baraja gutemberera mu bana b'abahungu, bongera bagira ko barenga karimbi, baja kurangura mabanga y'abubatse batarubaka. Kuko intango ya mbere yo kwifuza iyo mbanyi, naho ataba yavyiyumviriyeko neza, niyo yo kuza aragenda guhura
n'aboyimutera. Nibirinde ibintu bimwe bimwe ahantu hatandukanye hashobora kubera amasanganya nk'ayo, kuko umwana w'umukobwa iyo hageze aho uzinduka 12 mu gitondo ugiye nko mu misaha mu gisagara ca Bujumbura, ahari ububare hose ugasanga abana b'abakobwa harimo mbere n'abatarakwiza imyaka 18 bari ngaho mu mabarabara bagenda barabika kurya kw'inkoko baborewe, abandi rero bakiteretse amayoga. Urumva ko nta kindi baba bagiye kurondera atari ico. Hanyuma hariho n'ukuntu abana bubu y'abakobwa bakunda ibintu, bakunda amafaranga, bagakunda ibintu vyiza atavyo barashobora kwironkera. Ugasanga rero umwana w'umukobwa ariko arahendwa n'umuntu amuha utuntu twifata neza, utuvuta utumeshe, ugaterefone, hanyuma agacagwa mw'isanganya. Ariko ubundi iyo telefone ayitunga ngo aheze hariho urudandazwa ariko arakora, atashoboye abavyeyi badashobora kuyironka niyihangane. Hanyuma izo mpuzu nazo niyambara izabonye, arashobora kureka kwambara ikirato gihambaye akambara udukamba mbiri kandi akagenda akazoteba akazoronka igihe azovyambara vyiza avyiguriye. Emero Hantine Kanyana, turafise imbona kazoza kabazo ngomba ndababaze munkundiye kiza kuba ego canke oya. 2040 Uburundi buzoba bwifashe, 2060 Uburundi buzoba buteye imbere. Ivyo biva kuri jewe na wewe twese abarundi, kwimbona kazoza bamaze kuyishira ngaho. Umukuru w'igihugu yarerekanye ati imbona kazoza igihugu niyi. Barundi kazi nifuza ko tuzoba turi mu gihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Yatweretse ati tuja hariya, wewe jewe n'undi wese duca duhaguruka, wewe wese mu vyajejwe kiyumvira ati je none mu kumenyesha amakuru ko numenyesha amakuru muri 2040 nzoba nkora gute, nzoba mfise ibitara nk'ibi canke nzoba mfise n'amatara meze ukundi, nzoba mfise studio imeze gute. Watangwe kuyumvira ingene studio uzoyihinyanyura kugira 2040 na 2060 uzoba ufise ibintu vy'igitangaza. Nukuvuga yuko rero jewe kubinyerekeye nk'ubu ndiyumvira ingene nanje bizoba bimeze ico gihe. Gutyo inzego za leta nazo nyene urwego rumwe rwose ubu ruri ku kivi wiga ingene ico gihe bizoba bimeze, rushiraho n'ibikenewe kugira bizoba bimeze uko. Ariko rero ikintu kimwe conyene tugomba kumenya nuko niwe tubone ngo imbona kazoza ngo leta yaravuze ngo imbona kazoza ni gutya, ngo mutuce twicara ngo leta rero twereke duha ivyo tushiraho ivyo bintu tubibone. Oya, yatubwiye ati ja ku kivi ndababonere hariya ayi umwe wese kuvya ajejwe, kandi tukabona ntitwashitse bimeze uko ntituzovuge ngo ni leta cyane cyane tuzovuge ko ari twebwe abarundi umwe ku giti ciwe. Uno munsi dufise ugwaruka eka ndetse n'abakuze ubona yuko umenga bariko barihutira kuja mu mahanga cane, kuja kuronderera hanze. Uno munsi ubona ugwaruka mu Burundi biva kuki kugira ngo bagende, amahirwe ubona bafise ngaha mu Burundi kugira ngo ugwaruka gwiteze imbere naya? Ngaha mu Burundi amahirwe arahari, ariko kandi umurundi amategeko aramurekurira ko ashobora kurondera ayo mahirwe ngaha canke ayaronderera n'ahandi. Ni itegeko mu gihugu c'Uburundi umuntu ashobora gutembera ashatse hose mu ntara, nubwo ashobora no gusohoka igihugu akigendera gutembera. Urugwaruka rero rugenda hanze kurondeza ubuzima, abantu benshi bagomba kuza barabifata ko umengo ni ingorane. Je ntabwo mbona ko ari ingorane, ko abantu buguruka bakaja kurahura ubwenge n'ibiki vyose ni vyiza cane. Umva twakuze tubona ko akazi ari muri leta. Kare watanguye kumbaza ngo natanguye kwigisha ngo kubera iki ngo ntabaranje nigisha. Fata mu myaka ya mu 40 bashara no mu 80 gutyo. Urazi ko umuntu yasoka universite ijipe imurindiriye kugira aje gutwara urusosiyete runaka.
twebwe twagiye kwashika ivyo bintu bidashoboka. Ico gihe twebwe mu gato hari ikintu cari kihari kwari uko abametse abaganga basohoka universite hariho ikiduka cabarindiriye kugira bagende kuvura mu ruguru, gutwara ibitaro, gutwara intara mu vy'ubuvuzi. Gabo haciye iminsi n'abaganga harageze igihe bataca baronka akazi. Byumvikana ko hariho ukuntu ibintu bigenda birahindagurika, ibihe genda birahindagurika, mugabo twe natwe mu mutwe ntiduhinduke. Ugasanga rero ugiye kwiga amashuri, ukiga uvuga uti je nzoce nja kurondera akazi. Ubu rero dukwiye guhinduka mu mitwe, urugwaruka rwose nuhinduke mu mitwe. Umuntu ariko ariga no kugira aronke ubumenyi azoshobore kubukoresha mu kwiteza imbere, mu guteza imbere n'igihugu, ashobore nawe nyene kugira kurema akazi. Kuko nimba ugiye kwiga kuvura hama ugasohoka utazi neza kuvura, urumva biba bigoye, ntiwoshobora kurema akazi ko kuvura ngo ugatunganye uvuge ati je ndagize ahantu mvurira, je ndi umuganga, ndi iki gutyo. Nubwo woba wize amategeko utayakurikiranye neza ngo uyategere, ntiwoja kuvuga uti reka ngire kabire mu avoka, nico narize amategeko ndashaka kubikoresha. Canke ukavuga uti je ndi engineer yubaka, mpejeje amashuri, mbega nkore gute? Hari igihe ucuzana ikibazo ngo c'umutahe, ngo vyose uriko uravaho ntibishoboka. Umutahe wa mbere ni amagara n'ubwenge Imana iba yaraguhaye. Hanyuma ugaca urabana aho uherereye naho mbega nibiki vyoba bikenewe. Kuko abanyeshuri benshi, abantu benshi iyo yize amashuri aratangura kumva ko yakize cane cane iwabo, yakize ahantu hadateye imbere. Ugaca usanga rero umuntu arahejeje, urwaruka rwose rwa ruguru ruhejeje ngo rimanutse i Bujumbura kurondererayo. Aho i Bujumbura ibikorwa vyinshi bimaze kuba vyarakozwe. Ukibagira ko hariya ruguru iwanyu ushobora kugenda, izi nkoko zose ziribwa i Bujumbura ukazororera hariya ukazishora i Bujumbura, kandi ukaza uri umubosi ameze neza. Ukibagira yuko hariya ruguru wogenda rya tongo rya se ukongeramwo ibiti byubaka amazu n'ibigirante, woza urabizana hano bakaguhereza amafaranga. Ayo magi yose ukazana ngaha. Ugasanga rero umuntu aba kwa kutarahinduka mu mutwe, kuriko kuradutuma tuzingama, tukumva ko umengo nta mahirwe dufise, kandi turi mu gihugu kigifise ibintu vyinshi vyo gukora. Ariko nabigira hanze nta ngorane. Je nibaza ko navyo nyene si bibi. None umuntu asimvye agasuma agaca agaruka akazana, umva ikibazo kiri hehe? Ni nkuko wova ngaho ukagenda i Muyinga ugasuma ukazana i Bujumbura. Basuma amafaranga bakazana, bagasuma ubwenge bakabuzana. Je numva ko ari bisanzwe. Ivyo rero ntawo bigira ikindi kintu kidasanzwe. Abarundi bari n'abantu igihugu cishe, abantu bashira bakizana, batembera hanze bakagaruka, ntihagire uza arabica ivya politike, ko ndazi ko benshi ariko arabishiramwo politike, n'abantu baravuga ngo barahunze ngo oye, ntibahunze, bagiye guca ingero. Aimé Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, ndabashimire kuba mwatwitavye muri Yaga. Natwe turabashimiye cane.